Turasubiye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane itandukanye y'isi, mwese mudukurikira muri hirya nino muri Amerika, bari hirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, abari mu burengero muri Kongo, mwese muri mu buseruko muri Tanzania, abari hirya nino mu bumanuko, bari ku misozi, imitumba, ubucimbiri n'amakomine atandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mwese turabahaye kaze. Kora subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urakora sabone, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bikugerako aho uzoba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ibintu ntago vyoroshe ngaho ku mpunzi zahungiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu kibanyi ca Tanzania mu buseruko akaba yaciye avunira akagohe, avuga ko avuniye akagohe umukuru w'ibiro vya gisirikare muri ico gihugu ca Tanzania, aho baciye bagira inama bavuga ko abarundi bari ngaho mu gihugu ca Tanzania bagomba kwirukanwa ku nguvu, bagatahukanwa bakagarukanwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Baravuga ko baciye baja mu gihugu ca Tanzania bakitwaza ko bagiye bahunze, ariko ngo bakaheza kumarayo imyaka myinshi, ugasanga baraciye baja mu nzego z'ubuyobozi no mu buzi butandukanye butwara ubuzi bw'abenegihugu ba Tanzania. Tanzania rero iravuga ko igiye gucura abo benegihugu b'abarundi, abo biyise canke bagiye bahunze bava mu Burundi bakaja ngaho muri ico gihugu ca Tanzania, bavuga ko bagiye kubatahukana ku nguvu. Amakuru dukesha ikimenyesha makuru ca radio RPA mbere n'ikimenyesha makuru ca radio BBC n'ijwi rya Amerika bavuga ko Abatanzania bavuze ko bagomba gucura izo mpunzi z'abarundi zikaza ngaha mu gihugu c'Uburundi, ariko bamwe ngo barabona ko bwoba ari ubugambanyi bwakorewe izo mpunzi z'Uburundi ziri ngaho muri ico gihugu, bikozwe n'igihugu c'Uburundi kuko kifuza ko abo bantu bahungiye muri ico gihugu ca Tanzania batahukanwa. Ngo leta y'u Burundi yavyifuje kenshi, ariko abategetsi ba Tanzania bari bagiye bariho ico gihe ntibabishira mu ngiro. Kuri ubu ngubu rero ngo abarundi bari banse gutaha, bakaba babona ko bishobora kuba ari akagambane ka leta y'u Burundi yociye ija kugambanira izo mpunzi ku gihugu ca Tanzania kugira ngo kizobirukane ku nguvu, kibatahukane bagarukanwe ngaha mu gihugu c'Uburundi. Iyo ni imwe mu nkuru ziriko ziracicikana ku mbuga hwaniro ndetse n'imbuga ngurukana bumenyi ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, mbere no mu karere mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru uhasanga iriko iragenda ivugwa. Murazi ko Tanzania iyo yafashe ingingo yo kwirukana abanyamahanga bari ku butaka bwayo ibikora ntaco, kandi nta na kimwe bajabukana canke ngo bagitahukane bakijane mu gihugu cabo c'Uburundi, bataha uko baje. Karorero ni abenegihugu b'u Rwanda birukanwe mu myaka iheze, baciye barirukanwa n'amatungo yabo arasigaranwa aguma mu gihugu ca Tanzania. Benshi batashe nta na kimwe batahukanye canke bajabukanye. Andi makuru ariko aravugwa ni amakuru avugwa mu mutekano, aho igisirikari c'Uburundi caciye cunguruza abasirikari bavuye mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo banse kugwana n'umuhari wa M23. Uyo muhari ugwanya Repubulika y'intwaro rusangi ya Kongo, akavuga ko uwo muhari M23 ari abakongomani baharanira uburenganzira bwabo bwo kuba abakongomani babujijwe na leta ya Kongo, leta ya Kongo yo ikabita ko ari abanyarwanda. Muri ivyo bice rero vyo mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, muri Kivu y'Uburaruko, aho mu bice vya Cicanga, Mushaki mbere n'ibindi bice nka vya Kirorugwe,
abenegihugu baciye batuye mu bice vyafashwe n'umuhari M23 ngo waciye ushirako abayobozi, ushirako abategetsi batandukanye bafasha M23 gukurikirana uruja n'uruza rw'abenegihugu batuye muri ivyo bice, kandi ukamenya abinjiye n'abasohoka muri ivyo bice vya za Kicanga, Mushaki na za Kirorogwe. Amakuru aravuga ko abasirikare b'abarundi baciye bavanwa ngaho muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bacitse umuriro wariko urabasukwako n'uwo muhari M23 mu gihe bari bafatanije n'igisirikare ca FARDC na FDLR, umugwi witwe terabwoba wasize ukoze jenoside. Bamwe muri bo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mwaka w'1994. Biravugwa ko bari baciye biruka barahunga, kandi ngo aribo bari bafise ibikoho vya muzinga vyagomba gufasha kugwanya uwo muhari M23 ubwo wari wasongereje. Ivyo bikoho baciye bata vyaciye bifatwa n'izo nyeshamba za M23 zica zitangura kubirasisha abasirikari b'abarundi. Mu nyuma nabo bamwe bahavuye bafatwa mu matekwa, bafatwa nk'imbohe bajanwa n'izo nyeshamba za M23 zija kubapfunga. Abandi baraciye bapfira kuri urwo rugamba, abasigaye baraciye nabo bariruka barahunga baca baja muri MONUSCO. Ihejeje kubakira baraciye bavuga ko bashaka kugaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu kugarukanwa rero byaciye bibakayobera, aho baciye bahita bajanwa gupfungwa, kandi umwambaro w'igisirikare ca Kongo bari bambaye nawo baca bawuvanwamwo, basubira kuronswa umwambaro w'igisirikare c'u Burundi ngo ari wo bapfunganwa. Baraciye bapfungirwa mu makambi, kambi ya Muzinda, kambi ya police militaire, mbere n'ikambi ya Mujejuru. Bamwe kandi barapfungiwe mu Cibitoke. Kuri ubu ngubu biravugwa ko rero baciye bungururizwa mu kampi nko mu Mpimba, kampi ya Bururi n'ayandi makampi atandukanye. Ikibabaje muri ivyo nuko hari bamwe bazi ko bafise ababo muri abo basirikari baba 500 baciye bapfungwa n'igisoda c'u Burundi, ariko ngo boja ku mabohero atandukanye bakaba batariko baratorayo ababo, ntibariko barabaronka. Bariko barababwira ko ayo mazina abo bantu babo atabari ngaho muri ayo mabohero. Bamwe rero bakaba bashavujwe n'ibiriko birabwirwa abo bantu, kandi bazi ko bapfunze abantu babo. Amakuru ava ngaho mu gihugu c'u Burundi kandi akaba ariko aravuga ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye ashikiriza ari akamaramaza, ngo biboneka ko ari agasomborotso mu bihugu vy'akarere, ariko arasomborotsa u Rwanda, aho yamye ahamagarira urwaruka rwo mu Rwanda kuja gushinga umutwe w'iterabwoba, umutwe w'abagwanyi ukabera ngaho mu gihugu c'u Burundi. Ariko abatari bake biraboneka ko abanyarwanda bari ngaha mu gihugu c'u Burundi bariko barakorerwa uruhigi rukomakomeye cane abari basanzwe baba ngaha mu Burundi bakora utwabo baronderera biyungunganya. Biravugwa ko umunyarwanda wese aho aherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi muri iyi ndwi yaciye aja guhigwa buhongo n'igipolisi c'u Burundi. Abatarafashwe bakaba baraciye banyegera. Kuri ubu ngubu bakaba banyegejwe n'abarundi b'abavandimwe canke b'abagenzi bazi ko atakibi c'abo banyarwanda. Ariko kuri ubu ngubu bikaboneka ko umunyarwanda ari ikibazo ngaho muri ico gihugu. Bikavugwa ko ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ariko arakora atari vyo, ko nta murundi agirirwa nabi mu gihugu c'u Rwanda, nta n'umunyarwanda yokabaye agirirwa nabi mu gihugu c'u Burundi. Murazi amasezerano imimaro y'abarundi n'abanyarwanda canke amasezerano yagiraniwe hagati y'umwami w'u Rwanda n'umwami w'i Burundi Mutaga Senyamwiza mbere na Mutara Semugeshi,
ngaho mu gihugu cubanyi c'u Rwanda, aho bumvikanye ko ata munyarwanda canke umurundi azosubira gutera mugenzi wiwe, kandi ko abarundi batazokwigera bafasha abansi gutera igihugu c'u Rwanda, kandi ko n'abanyarwanda batazokwigera bafasha abansi gutera igihugu c'u Burundi. None biraboneka ko ayo masezerano canke iyo mimaro y'abami yateshejwe agaciro.